shaka mvuge kandi ibijanye n'ico Imana ishaka ku buzima bwacu. Ndavuga ama grande ligne, imirongo mikuru kuko urumva ku kwezi turi hano, ku kwezi kurahari, dushobora tuvuga ibijanye n'imigenderanire yimbitse n'Imana yacu. Vuga ngo imigenderanire yimbitse n'Imana yacu. Icambere shaka kubaza kubwira nuko ukungene mugiranira imigenderanire n'Imana. Imana ivyifuza cyane, Imana yifuza ko biba priority y'ikindi kintu cyose cyane y'ubuzima bwawe kuruta ikindi kintu cyose. Iyo witegereje ndashaka kubereka mu byo kenshi tukunze kurondera, mu byo kenshi tukunze kwibaza ko ari byo bikwiriye, ivyo byose biza inyuma. Icambere Imana ishaka ku buzima bwacu ni imigenderanire yacu nayo. Imbere y'uko uvuga ibijanye n'igikogwa, imbere kuvuga ibijanye n'ingabire, imbere y'ibindi bintu byose, amasengesho y'imitwaro n'ibindi byose, Imana ikeneye ubwa mbere na mbere imigenderanire yawe yimbitse hamwe nayo kuruta ikindi kintu cyose. Woshobora kuba uri umuntu w'ingabire, ariko ijambo ry'Imana rirambwira yuko mu bintu byose abantu bakunda, abantu bose dushaka, abantu bose twiruka inyuma, nta numwe twokwiruka inyuma kuba umuntu agaragaza ubushobozi bw'Imana mu bantu. Nta muntu atokwifuza kuba umuntu agaragaza ingabire mu buryo budasanzwe, abantu bose mukomera amashi, abantu bakamugura imiryango, bakamusasira amatapi y'uje akarengana, akagira izina rya rurangirano. Ariko ijambo ry'Imana tuvuga ngo ivyo byose bizohera, ariko kitazokwigera gihera kandi kiruta ibindi bintu byose birivuga ngo nicitwa urukundo. Urukundo nago nico gifashe cyane, niko rufatiro rw'imigenderanire Imana yifuza hagati yacu nayo. Imbere yuko uzi imbere y'Imana urondera ukungene ikemura ibibazo by'iwawe, ndakwingize banza watetene ubwa mbere na mbere imigenderanire yawe n'Imana. Uyu munsi hari ikintu kibabaje, ivyo abiswa abana b'Imana twiruke inyuma turondera kenshi hariho ico twese tugihurirako imigisha. Nta numwe adashaka umugisha, mugabo ugiye kuraba mu nzu y'Imana ahantu hambere hasengerwa haronderwa imigisha niho hake, cyangwa niho uza gusanga n'uwo mugisha utanaboneka nkuko byari vyitezwe. Kubera icyo dukora cyose turondera guhezegwa, turondera umuntu wese kwa epanui, kubaho ubuzima uravyumva bumeze neza, mugabo nivyo vyanyuma tuza kuronka, ni navyo binaza bitevye kuruta ibindi bintu byose. Isoreki tubwiye kutuzana ahantu twibaza kubera ikimigiza turondera twama turi kwanga inyuma, ari nayo iza inyuma y'ibindi bintu byose. Nuko vetse ivyo byo gushira imbere, ico gushira imbere kuruta ikindi ubwa mbere na mbere ni imigenderanire yacu n'Imana. Burya turondera amahosuse hakurondera sukse y'ibyo dukeneye byose n'imigenderanire tugiranira n'Imana. Umugenzi wanje, uwo mwita kari umugenzi wanje pamfi, nta kintu na kimwe ndabizi ivyo nabikekeranya ko nibikene ko ndisonzesha kugira ngo andande service. Muga nimba vyo kwidushikirana nivyo ntoba ndamubwiye bimwe nababwira nkunda, aribwira ico nkere nta kimubwiye. Siriko muri ko murava muri kiro kibanza kuko mbabwira ibijanye n'imigenderanire, ibijanye n'ubusabane tugiranira n'Imana, aka majambo urya mwanya tumara nimba duhimbaye Imana. Ndabaza ikintu kimwe, umuntu ahimbawe n'Imana n'igiki Imana turashaka gukorera ubuzima bwiwiwe. Membe n'abami bo mwisi, Mordekai byamugendeye gute? Mordekai kuko vyari bihimbaye umwami, yabwiwe Hamani ati genda uraririmba uvuga ngo raba umuntu umwami akuzi ingene agirirwa. Iyo umwami yagukunze hari ukungene ugirirwa. Shaka mbwira umuntu hari muri kiro kibanza, iyo Imana yahimbawe n'umutima wawe, iyo Imana yakuze ubuzima bwawe, iyo Imana yumva igendana nawe nk'uko bikwiriye, isaba nawe nk'uko bikwiriye, ndakubwiza ukuri hari ivyo izogukorera utarinze gusengera. Uyu munsi mbaye wa muririmbye uharura imigisha yose ufise, ningahe wasengeye? Hari ibyo utasengeye Imana yaguhaye? Haleluya! Hari ibyo Imana yagukoreye utaruzi ko yo gukorera. Hari ibyo wari witeze mu gihe cyakure, mu gihe Imana bizanye hafi yawe, mu gihe utari witeze. Numva amene yawe muri kiro kibanza. Nuko mbabwira ikintu kimwe, iyo twitaye ku vy'Imana, iyo twitaye ku busabane tugira
tugendanira n'Imana, Imana irazi ibyo dukeneye. Ijambo ry'Imana avuga ngo so wanyu wo mu ijuru azi ibyo mukeneye mutarayimusaba. Ndakeneye ngaha hantu tuhazirikire ukwizera kwacu, arazi icyo dukeneye. Rimwe na rimwe umuntu agasibaza kubera ikibi azi ko nkeneye ntabibona ariko arabima. Hari igihe abona kuko azi vyose, ni Imana izi vyose. God don't know it. Ni Imana izi ko ivyo biguhaye. Hari abantu Imana yima ibintu kubera ko hari ibintu kiri kirakora muri bo. Ivyo bintu vyobonona, ivyo bintu vyobisha. Imana iratena cyane kigumana nabayo hako yobaha ibintu atani so bivuze muga bikabakura kuri yo. Nta muntu ngavyo byarashikiye umuntu kamugurana amafaranga kandi uwo muntu hari umugenzi wawe muri kumwe mwatera inkuru karyoherwa muri ko muraganira mu ngurano bumenye mugabura muguranya amafaranga biramunana ingene yagusubiza ako kanya gatangura kugukwepa ukababazwa apana nuko yansi kuguha amafaranga y'uwawe ariko ukababazwa nuko amafaranga amuha atanisavuze yamutwaye kure yawe. Ukafata iyo ndabimenya sinari kuyamuha cyari kumbure nari kuyamuha ntaho mvuga ikindi kintu gikomeye. Umuntu ukunda mu buzima bwawe utifuza gutakaza icyo uzomuha uzokimuhe uzi neza ko no kugiheba ushobora kugiheba. Ndasubiramo, umuntu uzi kukunda kene gutakaza mu buzima bw'iwawe kuko abantu baba batandukanye kubera amafaranga, baba batandukanye kubera ibintu. Uramutijikina kigarukanye yashonumye bigatanga gutose gazi imigendane yawe. Rimwe na mbatanga gusabikira ukumva uravyumva bigatanga gukomera nabi. Udakeneye gutakaza icyo uzoba umuhaye uzobe ufise plan B yuko natobironka ushobora kuyimuhebera. Ariko icyo udashobora guhebera uwo muntu ntuzukimuhe, ndabigusavye kuneza yawe nawe. Kuko hari ahantu tugaze kubati iyo tubimenya ikirasho twari gukora kuko vyatumye dutandukana tutari gutana akamaro yangirira icyo yari ari ku buzima bw'iwanyu cyari gikomeye kuruta iki kidutandukanije. Esko muri ko murava muri kiro kibanza n'Imana nuko nyene hari vyidashaka kuduha kukibona yo dutakaza. Ivyo ni ibintu bito cyane kuri yo bivuga ngo isi nibiyuzuye vyose ni vy'Imana. Niki kimana toshaka kuguha ngo nababa mwisi ninde muri Imana toshaka kuguhuza nawe ibishaka uyu munsi nyene isasa kuza nuje wibaza kutoshobora guhura nawe. Imana yo create situation abuza kuri tuva ari wewe uza kwikemura kandi bigatuma ivyo munga ubumwe mungu bucuti nta kimana itokora. Mugari Imana ivuga ati hamwe no muha kumenya nuriya muntu ujya muntu azosha muhindura ikigwa mana zewe nyibagire ujya muntu isezovuga nisazokora kuzijoro nzo mubwire. Hari abantu uyu munsi bumvira abantu kuruta ko bumvira Imana. Turiko turavuga imigenderanire yimbitse n'Imana. Imana ikubite hasi ikintu cyose cyitwa ikibanza ca mbere mu buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mbabwira ikintu kimwe, subiza amaso inyuma ibuka urukundo rwa mbere wakunze Imana. Hari icyo turatuvuga kubera ko twaguye ngo iyo ukiri muto mugakiza ngo iyo ugikizwa ngo ubusuye Imana. None uyu munsi nugishuye Imana. Wowe mbabwira ikintu kimwe, itandukaniro ry'umwana mugakiza nuko ofete atamenya ukungene yitwara amanaging ibihari karabamwo. Ariko ubundi umaze gukura nibiga bihenyene. Mbabwire ivyo nimba wakunze Imana nk'ibisazi uravyumva n'uyu munsi uri kurakura ubwo rukundo ntibwabwiza kugabanuka ahubwo bwabwiza kwiyongera kuko kare wabikora utazi igicuma uri kurabikora ariko kukura ni kutera umenya cyane igicuma uyu mwanya uri kurabikora kuri kurabikora. Umva meni ya muri kiro kibanza. Haleluya. Tugende muri Luka gatoya. Ni kenshi nagiye imbere y'Imana mu bihe nkuze kugira vyo kwiyerera. Luka 10 dusobaze ku 38. Nkumva ijwi rya mbere Imana inyakirije no kumbwira ngo mwana wanje wakoze kuza nenda gukumbuye. Hari biheshura ibisiriko nababwira nkihishurirwa ngo maze babwire nka experience no yamfise mu misi maranye n'Imana. Imana imbwiye ko inezererewe ni Imana imbwiye amasezerano ingene ivyo bintu bibiri bishikira mu mutima ntibinezereza kumwe. Imana yexprime umutima wayo kuri jewe ivyo biri hejuru cyane yigihe Imana yexprime ubushobozi bwa nibikorwa byayo kuri jewe. Munyumvirize neza. Nibitangaza mpora nkunda kubona hari bitangaza mbona abantu bakabona nkoroye amosozi mugabo sindakoroye kubera ko
wow, nkoreshejwe n'Imana ikintu kidasanzwe. Misi yose niyo mfise ibikorane, iyo nja gusenga icomba nkeneye, burya jewe sinezego nuko ni kimuga kimugurutse, niyumvira ico kimuga kimugurutse ingene kigiye kumatana n'Imana, ingene kigiye kumenya Imana, ingene kigiye guhishurirwa Imana, mbona ubuzima bubaye restore bw'uwo muntu. Ivyo bikantera ibyishimo kuko hari umuntu agiye gutangura chapitre shasha y'ubuzima bwiwiwe. Sibijaye nuko ngiye kuba famous, sibijaye nuko ngiye kuba rurangiranwa, bazovyerekana. Murabizi ko n'umuvyo nkunze guposta ibitangaza sinabiposta cyane, pourtant Imana inkoresha vyinshi. Ico hari ico nashaka umutima wanje kugeragezwamwo, kumva ko ndamugura ibimuga, ibipfamatwe birumva, ivyo sivyo nkeneye na gatoya. Imana nimba yobikora, umviriza, yabikoreye uwo muntu. Jewe nabaye umuringoti, nabaye kanari yaciyemo, ariko ibijanye n'igitangaza kuri jewe naco, umviriza, umunezero ngira n'ubuzima uwo muntu agiye kubamwo. Kuko ibabwi nta kintu kinjohera mu buzima nk'iyo mbonye ubuzima bw'umuntu yahindutse. Umuntu ari karava ubuzima kaje ibuntu, umuntu ari karava mu mwijima kaja mu muco, umuntu ari atangura kudekuvima. You cannot imagine umunezero ngira. Kuko mbabwire, mwari muzi yuko imyaka abantu bazuba mu muriro canke imyaka tuzomarana n'Imana ari myinshi cyane kuruta imyaka tumara ngaha. Iyo nitegereje umuntu akiza umuriro w'ibihe bidashira, iyo nitegereje ubuzima bw'umuntu, umviriza, agiye gutangura ku experiment wa munezero udategwa n'ivyatubaye ko n'amakuru twumvise, wa munezero gusa kwibuka ko ndi umwana w'Imana bikanera gukora mosozi no kuvuza induru, atari kubera ko ari ikintu bambye. Nico kuva umunsi Imana yinjira mu buzima bw'iwawe, ndazi byakoretse uwo narindi sundi uyu munsi, nari umuntu atavyizigiro by'ubuzima agira. Nimba abantu bamwe igihe cyose bariko barashwanira Imana, yari jewe. Nari ndabizi neza yuko hari iherezo ry'ibintu vyose, nari navyigishwa kuva ndi umwana muto. Mugabo nkabona ko Imana yandemeye kuzosha mu muriro, mu kiyaga cy'umuriro udahera. Kavuga n'Imana ko ubuzi vyose wari ubizi konje ku ndabona mwisi nta kiza na kimwe ndiko ndabona, mwisi nta munezero ndiko ndagira. Umwe baserega baravuga ati basi ego bigiye kwanka mu nyuma mugabo kabe mwisi ntaryohewe, no mwisi nta munezero nari mfise. Kibuka ko umunsi Umwami Imana yinjira mu buzima bw'iwanje, natanguye kubona ibintu bitandukanye. Ndabona natanguye garukana ya majambo yari muri Ezekiel, natanguye kumva ndabona Imana ikiriye exprime amajambo ya mbere numvise Imana imbwira, n'amajambo Imana imbwira ingene yanyiyumviriye ko, ingene izi, ingene nkunda ivyo ateguye gukoresha ubuzima bwe, nivyo vya mbere numvise. Uyu munsi nimba nohura n'ibimeze gute, nico misose nama nibuka ko iyatanguje igikorwa ciza muri jewe niyo kwizigirwa no kubikora no kubisozera, izobisozera. Ivyo yakoze nivyo bikomeye cyane kuruta ivyo ntarabona. Kuko icyari gikomeye nuko ubwa mbere na mbere nari nkwiye gukizwa, nari nkwiye kwicwa umwana w'Imana. Ibisigaye n'ibisanzwe, umviriza, nokora ibikore nto bikora, ndabizi ko nzotaha mu ijoro. Nosengera abantu bakira ntibakire, ndazi ko mu ijoro ari muhira. Heaven is my home. Ndafise muhira. Tiravuze ngo niyo data na mama bona birashobora gushika ko hano muri nosi umuntu akomerezwa n'abana atibaza ko bashaka kumukomereza. Uwitwa ko yagukunda ngo nyabuna kabari we abigikoresha umugwanizi ku buzima bw'iwawe, mukabudazi ko mu ijuru bigana n'umusimwe bampemukira. Ese ko muranyumva? Dore ko ijambo ry'Imana rikavuga ati mukunde Imana n'imitima yanyu yose. Hari icyo Imana ikeneye kuduprevena. Imana irabizi ko hano muri nosi ivyo ushobora gukunda, ivyo ushobora gushaka umutima birashobora guhinduka. Mbwa Imana ikakubwira ati nimunyirundemwo, niwirunda mu Mana, Imana ntizokwigana umunsi n'umwe ikinisha umutima wawe. Ndabisubiramo, niwirunda mu Mana, Imana izokwigera ikinisha umutima wawe. Hari abantu bakinisha imitima yacu, kandi umutima ndababwiye na mwebwe muri nga ntimugakinisha umutima w'umuntu n'umwe. Umutima ni ikintu gikomereka nturonke pesero shaje mu buyenzi. Haleluya.
icyo Imana ikatubwira nimungire uwa mbere mu buzima bwayo kundisha ibyanyu byose ibisigaye bizi inyuma kuko ibyo bindi byose dushira imbere birafise ikiringo kandi birafise igihe. Mugabo Imana ntigira ikiringo kandi ntigira igihe, iri hanze y'umwanya. Imana iri conditionnée na janvier, haba hariho crise. Imana iri conditionnée na Saint Valentin kuri bamwe. Si uko Imana imeze. Imana igukunda ukigukunda itarava ikintu na kimwe, ititaye ku kintu na kimwe. Shaka nshoka abantu bari muri kino kibanza, n'igihe wakoze ibidakwiriye ntibigabanya urukundo rw'Imana. Imana igumye gukunda. Habwo ushobora no gutangara ko n'igihe byitwa kuri kure yayo ari Imana igukunda cyane kuruta n'igihe umenga uri hafi yayo. Ufite icyo ushaka kutwigisha niki nuko urukundo rwanje ruri inconditionnel, ntacyo rufatiye ko. Umuntu aza kugira ati kuvyo wakoze iki kibanza waragitakaje, mbwa Imana igere kubwira ngo ico wakoze iki kibanza waragitakaje. Imana ikumukubwira ngo narinda kurindiriye, nubu neho ndi, narinda kurindiriye, nyaruka mwana wanje, ni wewe nari nshaka, ni wewe narondera, ni wewe nifuza, nyarukira hondi. Uko yahoze nubu ni kwari, isezerano ryayo ntirihinduka. Ngwino mwana wa aho ugomba kuba, nubu niho ndi. Uko yahoze nubu ni kwari. Indirimbo yenje mu muhemu yawe, isezerano ry'urukundo ryanje ntirihinduka. Ngwino mwana aho ugomba kuba, nubu niho ndi. Yesaya 54 ku murongo w'icumi. Niki Imana ikirashaka, niki Imana ikirarondera. Uvuga amajambo menshi, uvuga amajambo make, hose Imana irakumva. Ari ikintu gitangaje ku bavyeyi n'abana. Umwana ari mutoya ari uruyoya, umuvyeyi arazi kudekoda langage yago iri kode. Kuko umwana arize, jewe sishobora kumenya ngo arize kubera kamenetse umutwe, arize kubera ko ababaye ari kararibwa, arize kubera ko ari kararumatwa, arize kubera ko ndazi afise itiro, cyangwa arize kubera ko ashonje. Mugabo umuvyeyi urya mwanya amarana n'umwana ahantu hataboneka, urya mwanya amarana ari karamwonsa amuraba mu maso mu yandi. Mbwira mama muri ko muravyara, uri kuronsa umwana wawe urya igarogara mugiranira uri kuramwonsa, mubwira amajambo. Hajya niho umutima utangirwa w'umuvyeyi ku mwana. Bimubwire, mubwire uti mwana uri gitangaza, mwana uri budasanzwe, uri ingabire ijuru ryamaye. Mubwire hajya nyene arabaciye bifuza gusubira kuvyara, bavyumva nibihe bidasanzwe vya kominyo y'umuvyeyi n'umwana. Nico gituma jewe kubera ko ntamutwaye mu nda, jewe kubera ko ntamuheka, ico nkora gusa namuturisha umuwe mwijoro, naho nyene mba numva ari eternite. Ndavuga none uyu mwana mano yawe ya aho gacha wiyumvira uyu muvyeyi wewe amara umwanya n'umwanya, twe turiko turashugurika baba ari kumwe nawe aturisha umuwe ku mwanya ku mwanya, we ntihigera arambirwa. Nico gituma umwana arize ashaka kumenya ati umwana wanje arijijwe niki, arazi kumva umwana atari karavuga. Shaka mbiri umuntu muri kibanza, Imana irazi kukumva utari kuravuga. Nico gituma mbabwire muri tuve mu bintu by'idini, nababwiye Christianity, umviriza ubu Kristo si dini, ni wakora ibi bicabi suko. Ubwa mbere na mbere ibisigaye n'ama principe twubahiriza tugenderako y'ubuzima. Mugabo ubwa mbere na mbere ubu Kristo n'ubusabane n'imigenderanire, it's a relationship. Haravuze relation over transaction. Apana ivyo muhurira ko n'Imana, apana ivyo yiteze ko. Umve kugeze ahantu nataca Imana yo gukorera, uguma yikunda ko wayikunda.
apana gusa kwikunda kubera imigisha iguha, kubera ivyo gukorera cyangwa izo gukorera amasezerano ufise. Hari n'abayiguma ko kubera ko hari amasezerano yababwiye, donc ntibarayabona rero nibo kuyivako batarabona ayo masezerano. Donc mupfana n'Imana amasezerano ufise, ariko uku kwezi kuze gukubita hasi izo mfatiro zose, ayo mafondation yose atariyo twubatse. Ubwa mbere na ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese yubake nk'umunyabwenge, itanguro ribe Kristo, itanguro ribaye Kristo. Ubwa mbere na mbere zo kumva imigenderanire. Je bituma bari kuvuga ngo agiye kurarira umunyavyaha Zakayo. Yesu mwari muzi ko atamugorotsi Yesu yari yigeze aja kurarira. Mwe Zakayo wa undi ari repite nk'umusuma mu gisagara cyose, haje kuraba Yesu ngo ageze munsi y'igiti ca Zakayo yari arimo arangamiza hejuru, aramubwira ati Zakayo, taporo yamenye izina giwe gute? Amazina yacu saya amazina abavyeyi batwise gusa, amazina ashobora no kuba n'ubuzima turiko turabamo. Wa mugore yaragwaye butinyanga nta zina giwe tuzi, mbwa tuzi izina giwe ni kibazo yari afise. Hari gushaka kumenya izina ry'umuntu bivaye n'ikibazo ari karacamo, bati uyu muntu arakereye ufasha bwanje, uramenye identity yiwe biraheze, gice ukoreye uwo muntu. Harimwe Zakayo yamenye gute izina giwe? Harimwe ati ururuka kuko uyu munsi naramutse. Ijambo naramutse, uyu munsi nateguye ko uyu munsi nzorari wawe, naravyiyumviriye ko. Umuntu atibaza, abantu bose bumva umengo ahubwo bumvise ko yapfuye n'ivyo byo bahimbara. Mwese avuze ati uyu munsi napanze nateguye ko nza kurari wawe. Abantu bose bayibonye ati yaba yari muvugishwa. Embabwe Yesu nivyo yaremeye gushira, mvuge gute, reputation yiwe mu kibazo. Shaka mbira umuntu ari mu cyo kibanza, sita abakozi b'Imana, ntugatinye reputation yawe ngo yiguze gukora ico wateza gukora nk'umukozi w'Imana, ngo boca bavuga gute. Aho ntuzoba byo kurahishurwa umutima wa Yesu. Ntamatiko ndabwira abantu, ibikwereke wabikoze, igituma nabikoze ni ko Yesu nivyo yashaka ko nkora. Iyaba yari ngaha mu isi, eske yari guca urubanza kurarusha? Yari kuvuga kuri umuntu ko kuravuga? Ibi bitandukanya na bamwe bikadukundisha abandi, naco bitwaye. Je buco nkeneye kandi ngwanira igihe cyose nuko ngumana urutsinga n'umwami wanje gwiza, connection nziza nawe. Nimba umwami ambwira ngo go ahead, ishengero mwese naho muvuga ati turaguhevye, nuko ntaco bizabimbwiye kuko niwe yabazanye. Naho mwogenda mbwa ntimuzogenda kuko turamaze gucika umwe, naho mwogenda azozana abandi. Eske turi kuba muri kiro kibanza? Mwari muzi ko Petero niwe Yesu yihishuriye, yiyeretse inshuro nyinshi mu bandi bigishwa be, mu zindi ntumwa ziwe, kandi Portugiye kuraba ni Petero yari yamukomerekeje cyane. Petero yararonse opportunity zitatu zo kudemontra ukunda mukunda, hose arafailinga, hose biranga, hose agwa hasi, aramwihakana. Mugabo Yesu amaze kuzuka, ikintu ca mbere ngiya naho yari kuzimu, yamuvuga ati imisi itatu izohera ryari kugira ngo nje kurestora umutima w'umukunzi wanje Petero, kuko ahari arababaye. Bibiliya ntitubwira ko Petero yihanye, Bibiliya itubwira ko Petero yarize. Kubera ko yarize, terima yaragize shock, yaragize blessure mu mutima, nta namwe Bibiliya itubwira ko yaciye yihana. Naco gituma cagiye gusubira kuroba amafiko, avuga ati ivyo nakoze biri impardonnable, ni biri Imana toshwa kumbabare. Kwihakana umwami twagendanye imyaka 3 n'inusu. Mugabo Yesu avuga ati ifo kimistati hera kugira ngo subire mu buzima, subire aho Petero ari, ndestore ubuzima bwiwiwe. Yesu yiyeretse Kefa inshuro zitatu, ziwe n'inshuro zitatu nyene yamwihakanye. Eske ibirashaka kutwigisha gatoya ukungena Imana ikaringa ku mutima no ku buzima bw'umuntu. Raba gatoya, wa muntu yari afise ingurube 2,000. Yesu abonye umuntu nta avenir agira, nta future agira, nta kazoza agira. Mugabo idayimoni zimubwiye ati basi tugira ikigongo tuje hariya muri ziriya ngurube. Yesu ashobora kuvuga ati oya ntimuje mu ngurube, nimugene mu kiyaga. Mwakwereke yihuse avuga ngo nimugene mu ngurube. Tellement yari afise amatsiko, yari afise guhahamukira kubona deliverance y'urya yaba mu masenga amadayimoni yamigiye cyose, ariko aramukubagura muta mu muriro amugirira nabi. Nico bisobanuye Yesu naje byari bimubwiye ko umuntu yohomba, ivyo rero byari mubwiye Yesu, ariko yarakeneye ko n'ubuzima bw'umuntu butabago. Hari kintu kintangaza ageze kwa Zakayo,
soma neza birayi wawe. Yesu ntiyigeze avuga ubutumwa bwiza. Yesu nta jambo na rimwe yigeze avuga. Yagiye kuvuga inyuma ya repentance ya Zakayo. Ageze wiwe n'icyatumye Zakayo yihana, urukundo Yesu yamuhereze. Muzi uyu munsi gituma tutabona abantu benshi bakizwa, urukundo mu ishengero ntirukiri rwinshi. Dufise urukundo rwo kwikunda twebwe. Hari inkundo z'uburyo butatu. Hari urukundo ukunda Imana, hari urukundo wikunda, hari n'urukundo ukunda abantu, n'urukundo ahubwo n'izine, n'urukundo ukunda bene data. Byanditse muri Bibiliya yawe. Ikicu urukundo ukunda apana bene data. Nivyo biravuga urukundo ukwiza mukongera gukunda bene data. Mugabo apana gukunda bene data, sicyo ndavuga. Urukundo dukunda abantu. Utari mwene data. Ujya ari kariva yanga mu vyaha. Ujya ari kariva yanga, uravyumva muri bijya bigabitanye. Urukundo mukunda. Eske urumva ubabajwe n'ubuzima ari karabamo? Apote niki kinokora kugira ngo umuryango wanje ukizwe? Ukunde. Ndawukunda apote ntukunda. Uvuga ko ukunda mbwa ntukunda. Iyo ukunda umuntu urasiga vyose. Urashobora kureka vyose. Umaze gufata iminsi 3 seke uri kurasengera famille yawe ngikizwe. Uramaze kuja imbere y'Imana, Mana agakiza ku muryango. Haleluya. Umuryango wanje sibyo niko navuga. Umaze kuborogera umuryango wawe kangahe imbere y'Imana. Nimba vyikuvuga ko ukunda, umaze gufata umwanya ungana gute wo kuborogera Imana. Apana gusenga uri kurabusengera. Ibi nibi imhemu inyatsi hejuru umuryango gutera imbere sibyo niko ndavuga. Ivyo nawe birakuraba navyo nyene ivyo wawe ufise mu ruhara kandi ufise mu intere. Ariko ndiko ndavuga agakiza kawe. Uramaze kuja imbere y'Imana ugataka. Tima nta kindi nkora ndava imbere yawe ari kugize icumbiye kubijana n'umuryango wanje. Ivyo ni wabikora. Mbabwira ikintu kimwe, uyu munsi twakijwe kuko hari abadutwaye inda. Baraturamukwa, baradutera igise. Uyu munsi turakizwa. Isengesho nturisuzugure, nturikengere. Urashobora kutabona resulta yaryo uyu munsi, mugabo ejo uzobona isengesho ryakoze. Eske turi kumwe gushika ngaha? Reka nsome umurongo gusa, navuze myinshi nta kundi urihangana. Dusubire muri Luka. Bashobora gusomera Luka igice c'icumi umurongo wa 38 haravuga ngo, maze bariko baragenda bashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira amushikiriza mu nzu yiwe. Uwo yari afise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere y'ibirenge vy'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarikira umutima kuzimana vyinshi, aramwegera aramubwira ati, mugenzi, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa? Nuko mubarira mfashe. Umwami Yesu aramwishura ati, Marita, Marita, uriganyira wigora muri vyinshi, ariko ibikwiye gose ni kimwe, kuko Mariya ahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Amen. Bibiliya idupresence abadamu babiri. Kenshi Bibiliya ivuga umugore, ibiri kiravuga ishengero. Kuko umugore, ishengero represent umugore, cyangwa umugore representa ishengero. Birivuze abagore babiri. Mwani majambo n'uburyo bubiri bw'ishengero Kristo uyu munsi afise. Hari ishengero rimeze nka Marita, hari ishengero rimeze nka Mariya. Cyo kimwe nuko nawe we ngaha mfise abantu imice ibiri. Hariho ba Mariya hakaba na ba Marita. Bose ugiye kuraba bakoze ibikorwa vyiza. Marita yaramwakiriye Yesu. Hama birivuze ngo asira umutima kukuzimana Yesu. Yakoze ikintu kibi. Kuba yaragiye agasugurukira umwami wiwe vyari vyiza. Ariko yundi nawe garuka inyuma gatoya, birivuze ngo yicara ku birenge vy'umwami yumva ijambo giwiwe. Twese turi ngaha tugize amatora, best otora Marita, kuko Marita niwe yariko akora ibikorwa biri ruwabo, niwe yariko arakora ibintu vyiza uravyumva bikwiriye gukorwa, ariko arazimana umwami Yesu. Mugabo Mariya nawe yasize umutima kwicara ku birenge vy'iwiwe. Umwe yasize umutima kugukorera Imana, undi nawe asira umutima kugukorerwa n'Imana.
abantu babiri baratandukanye. Gukorera Imana ni vyiza, mugabo ntibize ubwa mbere yuko Imana ibanza kudukorera. Umva mene ya muri kino kibanza, Mariya yaramenye neza ati uyu mwanya ndamurose no shaka kumuronka, ijambo aza kuvuga rizobeshaho ubuzima bwaje n'inyuma y'ubuzima ndimwo. Ariko Marita ivyo yari karakora vyari ibintu vyari bigiye guherera aho hantu, kuko Yesu ntiyari guteba aho hantu, yarafise ahandi aza kuja. Marita arashavura arababara ati kubera iki utombwira uyu mwene yamwise gute, mwene mama aze kumfasha ibikogwa. Umviza Yesu ingene yaciye avuga, yavuze ati Marita garuka inyuma gatowe. Umwami Yesu aramushura ati Marita, Marita. Ndabona neza mubwira kabiri akamwe Marita, Marita. Nejo Imana ikaguhamagara na insuro zibiri, umenye neza ko irakene kukwigisha kandi kene kubwira principe atakindi kintu ushaka kuyikuraho. Marita ufite ni Marika irikiratira attention yiwe. Marita, Marita, uriganyira wigora muri vyinshi, uriganyira wigora muri vyinshi. Ndakunyere byayishongeza ivuga garuka inyuma gatowe. Havuga ngo my dear Martha, you are worried and upset over all these details. Sinzi uzuye vyinshi. Imana ikeneye ko wigishwa ukungene ronka umugisha, ukungene uravyumva. Imana ikeneye ikintu kimwe gusa, giranira ubusabane nayo. Bijya bintu byose bibaze kari bikomeye izo bikubwira, kuko amabanga Mariya yari karumva siyo Marita yariko arumva. Yesu aramubwira ati wowe ufise umwitwariko kuri vyinshi, ariko hari hakenewe ikintu kimwe. Nashaka mbwira abasereje bari muri iyo kibanza n'abandi bantu bose bazonyumviriza ku radio. Ufise umwitwariko ku bintu vyinshi, umugabo wanje, abana banje, amashuro y'abana banje, ufise umwitwariko kuri vyinshi. Benshi mumeze nka Marita, murabura n'umwanya n'iminota 5 kwicara ku birenge vy'umwami, kuko undi mwanya undi muriko murirukanga murombe. Simvuze ngo ntuje inyuma yavyo, ariko mbabwira ikintu kimwe, abasiga abandi sabirutse, abasiga abandi nabicaye ku birenge vy'umwami. Singo turi kumwe. Ushobora kwirukanga uri kurarondeza undi nawe yicara ku birenge vy'umwami akahavana iciyumviro. Hari umuntu ashobora gukora amasaha 10, ivyo aronse mu masaha 10 undi agakora isaha imwe akaronka ibirengeye ivyo wakoze amasaha 10. Ushobora kugenda kubera ko ntugira direction y'ijuru, nduri umuntu w'imhemu, ugakubita usha ukarondeza hamukabura, mugabo uwicara ku birenge vy'umwami. Nimba vuga ati umviriza Mana, ibindi birandindira mugabo cyane wowe nkeneye kumva kuruta ibindi bintu byose. Uwo ni yaramuka agenda. Imana yazi kukeneye kubaho, Imana yazi kukeneye kuriha inzu, Imana yazi kukeneye kudandaza. Mugabo niwagira umwitwariko ubwa mbere na mbere w'ivy'Imana, Imana izoguha gucungura wa mwanya, kuko ashaka kugenda nimba ari ku isoko kugura iyo shop yawe ukamara amasaha 3 umwe araza kudodora, ariko umwe akaba ari ku birenge vy'umwami ariko asaba n'umwami yugurura sange yagenda juste gusa kugira ngo arabinyere byagenze. Hakaza abarengeye abahoze babakira kuva mu gatondo. Sindiko muri ko muranyumva. Mbabwira ikintu kimwe, uko ugiranira imigenderanire n'Imana nivyo bizokwafekta ikintu cyose kizoza hejuru ubuzima bw'iwawe. Nimba amahoro asugiranira n'abantu, nimba udafite n'imigenderanire myiza n'Imana, n'amahoro asugiranira n'abantu azotosekana. Nimba utagiranira imigenderanire myiza n'Imana, uburiza n'amafinanse yawe muzoshwana. Hari abantu bashwana n'amafinanse yawe. Mubishobora kuvuga wabironse nivyo, mugabo ugiye kuraba vyakumariye iki, vyagufashije iki. Hari abantu misusi twamatiko turabakira, akamwe atabote ndakora nkora amasaha ya ku munsi, ndyama amasaha ya ku munsi, ati mugabo ya mafaranga nayaronka nkaburi yaciye. Musengera imhemu y'inyatsi, si imhemu y'inyatsi, si imhemu y'inyatsi. Nturi mu rutonde rwiza n'Imana. Abari mu rutonde rwiza n'Imana bagaburirwa n'abapfakazi bakenye. Eliya hateye inzara, ninde Imana yateguye kazo mugaburira? Talk to me. Umugore umupfakazi. Iyo hari imigenderanire myiza n'Imana, raba kiya kintu aramubwira ati ncumbi yarasigaranye just agafu gusa n'agacupa k'amavuta. Aramubwira ati kansumbire ndakarye, nawe baragasigaje be n'umwana wiwe. Muga kubera ko ufite iki ni gicapo ciza cy'abantu bafite imigenderanire myiza n'Imana.
ntiyatinye kumuha agafu yari asigaranye, yarakeneye gupfa, yari kukarya agapfa n'umwana wiwe. Mugabo Eliya aramubwira ati umviriza, Imana ndugitse iwawe, fata utwufise utuncumbire. Kandi yamubwiye ngo turadusangira. Ntiyavuze ngo ndaguhako, yavuze kancumbire ndakarye. Mugakura uyu mugore yagize irihishurwa, nabwo ibijyanye n'ubusabane n'imigenderanire ubwa mbere mbere ihishurirwa. Uyu mugore agihishurirwa kugira ngo ntapfe, nuko atanga icyo yari afise, iyo akijya yari gupfa. Birivuga ngo nuko ako gasaho ntikigera gasubira kuburamwo ubufu. Abandi bariko baricwa n'inzara, uyu mugore yari afite icari. Rimwe na rimwe urabura ivyo urya kubera ko hariya hejuru. Bivuga ngo mushire imitima yanyu hejuru yo Kristo ari. Naho bive hariya, ntibive mu bantu. Mbabwira ikintu kimwe ndahejeje. Iri ni jambo ry'ubwenge kuri mwebwe. Ivyo uzoronka biciye ku bantu uzobitakaza, ariko ivyo uzoronka bivuye ku Mana nta muntu n'umwe azoshobora gutuma ubitakaza. Ibyo dutakaza biba byavuye ku bantu. Abantu nivyo nk'umugisha wavuye ku bantu uzomeye kurashobora kutakaza. Nimba ivyo bakore ivyo urashobora kubitakaza, mugabo ibivuye ku Mana ndakugarantishe mpagaze kuri kino gicaniro, nta muntu n'umwe, nta satani, nta mudayimoni, nta mwemu n'imwe izoshobora gutuma utakaza icyavuye ku Mana nimba cyavuye ku Mana. Reka bive ku Mana bice ku bantu, ntibice ku bantu biza kuri wewe. Iyo bice ku bantu umviriza bicika kimwe kigutuma ugira fisasho mu buzima bw'iwawe. Aba urya ntubona ameze kurya, nije namugize kurya. Mbwa nta musuru w'Imana yigera iza kukwigambako, parce que n'Imana igukunda. N'umuvyeyi akunda neza ko n'umusiba hari abahindutse. Hari umuvyeyi aza kwishuza umwana wiwe ibyamuhaye, nkaho omengo ni investissement yamugizemo. Mwabavyeyi muri ngaha, ukungene muri ko murarira abana banyu si investissement muri ko muragira yanyu. Ni devoir mufise, urukundo mukunda abana, urukundo rw'abana mugira abana banyu nigoro batera kubikora. Ivyo mubimenye, si investissement muri ko muragira ngo azobinsubiza. Nawe ushaka kubigusubiza ntavyo yoshobora, ntavyo yoshobora. Mwakoze vyinshi, amafaranga adashobora gusubiza. Eske muri ko muramva muri kiro kibanza? Ivyo mukorera abana banyu ni devoir, nico nyene nico gituma muri abavyeyi. Ngo nibukesha ko ari je nakwigishije, bya pararangaye. Nimba wamureze neza azomenya neza kutakeneye kurindura sarara kugira ngo agisha gukoreye. Azobikora bivuye mu rukundo rwiwa agukunda. Kuko iyo ukunda ikizokureka kukunda igihe cyose wama ugobegwa gutanga. Iyo ukunda uratanga, udakunda ntushobora gutanga. Naho vyugariye, naho biri. Haleluya. Ba Marita muri ngaha, ko mufise umwitware kuri byinshi. Mwahisemo umugabane muzokwako. Mugabo ba Mariya bivuze ngo ikintu kimwe cyo cyari gikenewe, just one thing, kimwe gusa nicyo cyari gikenewe. Avuze ngo yahisemo umugabane atazokwigera yakwa. Ijambo umwami yokubwira rirarengeye ikindi kintu cyose hano muri no se woronka. Munyumvirize rero, nimuje imbere y'Imana murondera amasezerano Imana ibabwira. Amasezerano ni meza, mugabo nimuje imbere y'Imana mwifuza ijambo ry'urukundo Imana ibabwira. Unezego nuko Imana yakubwiye ngo wakoze kuza mu ngoro yanje, wakoze kuza gusabana nanje, wakoze kuza kuganira nanje. Ivyo sinzi abari biba priorite na preoccupation y'ubuzima bwanyu. Kuruta Imana kubwira ngo ngiye kuguha izina rya rurangirano, ngiye kukugira udasanzwe. Mbabwira ikintu kimwe, hari n'abandi ivyo bariko barabitambukiramo, bariko barabigenderamo. Kuba rurangiranwa mu isi nibisigura ko mijuzo barurangirano. Kukomeye mu isi nibisigura ko mijuzo cubukomeye. Tuko turondera ibintu
bihefemeye, ariko dushira umutima kurondera intahe Imana idushingira, aho Imana ivuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda cyane, muri we nahasanze ibimpimbara vyose. That's the only testimony, niyo ntahe yonyene dukeneye kumva Imana idushingira. Ivyo nitwamara kubishikako, ndababwiza ukuri, ibisigaye vyose tuzobihabwa nk'inyongera. Azo gukorera ibyo utamusavye, azo gukorera ibyo utasengeye. Haleluya. Azo tugirira neza. Shaka abantu muhagure ku maguru yawe, shaka sengane n'abantu. Uyu mwanya wavuga ati apote ndatahuye, igikwiriye kandi kibereye Imana yifuza ku buzima bwanje n'ubusabane imigendane yanje kuruta ikindi kintu cyose. Yumva Imana kiravugira mu mutima wanje, bwira umuntu ari muri kibanza ngo babwire ko ndabakumbuye. Yumva Imana kiravugira mu mutima wanje, mbwira ngo ndababwire ngo irabakumbuye. Ariko arambwira ngo ndakubwire ngo arakumbuye ibihe mwahora mugirana. Hari imyanya mwari mufitaniye nayo, uyu munsi yatwawe n'ibindi bintu. Arambwira ngo ndakubwire ngo iyo myanya arayikumbuye. Ariko arambwira ngo mbwira abantu bari muri kino kibanza, niwe wibwira ko atakubabariye. Arambwira ndakubwire ngo yarakubabariye. Ivyo wakoze vyakujanye kure yiwe, gushika uyu munsi wamana ivyiyumviro bikubwira ko atoshobora kukwakira. Arambwira ndakubwire ngo n'uyu munsi arakurindiriye, n'uyu munsi arashaka gushaka, n'uyu munsi arashaka kwifuza. Ivyo wakoze ntaco vyahinduye ku migenderanire, ntaco vyahinduye ku rukundo gukunda. Arambwira ndakubwire ngo garuka, aragutegereje. Ariko arambwira ngo ndakubwire ngo uribaza yuko ivyo waciyemwo vyakubwiye ko atagukunda, vyakubwiye ko atakwitwararise, vyakubwiye ko utakirwa agaciro mu ubuzima bwiwiwe, ariko yabigucishijemo kuko agukunda, yarakeneye kuguhingura. Yabigucishijemo kubera akakwanga, yabigucishijemo kugira ngo ashobore kwimenyekanisha, kwishura ubuzima bwawe ku rundi rugezo rundi. Ashaka imigenderanire yimbitse nawe. Waragize ubwoba bw'ubuzima, wiyumvira ejo ha ubona ko atazomera neza kuko wemeye kumvira ijwi ryiwe, ry'ivyo yakubwiye guhagarika gukora kare wawe urukora, ivyo wahora ugenderamwo. Ariko arambwira ngo ndakubwire ngo mu rukundo rwiwe niho hashize itanguro ryawe n'iherezo ryawe ry'ubuzima bwawe. Uko uzosozera biri mu rukundo rwiwe, uko uzorangiza urugendo rwawe hano mu inosi biri mu rukundo rwiwe. Mugire confiance. Ndashobora kugutererana, ndashobora kukubesha, ndashobora kugushuka, ndashobora n'umunsi n'umwe kukubesha. Mwami Imana gira neza abana bawe, ongera ukore ku bana bawe muri kino kibanza, batahure neza ivyo ugomba hejuru ubuzima bwabo. Bahutishijwe na vyinshi, ariko ivyo vyose biri mu mugambi wo kubahingura no kubagira abantu basha isi ikeneye. Biyereke, bagire neza, bihishurire, garagaza ubasha bwawe n'ubushobozi bwawe ku buzima bwawe. Hanagura amosozi yose ku maso yabo, bafata ukuboko usozere nabo ubugaragwa bariko baracamwa, kuko inyuma y'ubugaragwa hari ubwiza buhebuje buremereye wateguriye abera bawe. Inyuma y'ubugaragwa hari bidasanzwe Mwami Imana wateguriye ubuzima bwabo. Uzobukoze, usubire uharure inzira y'imigendane yacu nawe, uyikuremo inzitizi zose n'amahwa n'ivyayifutanije vyose.
maze twongere gusubira kugumbirana nawe uko byahoze. Dusubire kumva umutima wawe uri kuratera mu mitima yacu. Utwikoreze imitwaro Mwami Imana wikoreye, aho tumenya ko muri buno bugingo ubuzima bwacu buriho kubw'abandi, kandi Mwami Imana wadushizeho kuba ibisekuzo bisekura imisozi. Urakoze, ndagushimiye. Ongera utembeshe inzuzi ahagadutse, ongera ugwishe imvura Mwami Imana kuri ibi biti bikabiranye, vyumaganye, byakubiswe n'uruzuba. Ivyizigiro bigaruke, ubuzima bugaruke, ubusabane bugaruke. Uzoba ukoze Mwami Imana. Uratuzi kandi uraco dukeneye. Nico wifuriza ubuzima bwacu, kandi nico ugombere ubuzima bwacu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.